ari intwaro mbi yazanye ubukene mu gihugu. Ivyo rero iyo muriko muranavugana atari kw'iradiyo uravyumva yuko bavuga bati aba bagabo naho batwigisha ibi n'ibi baho badushiramwo ibi n'ibi wapi biragaragara yuko nta politike zabo ntavyo bafise vyarabananiye gutwara kuko kera ibintu vyari bimeze uku twaronka ifumbire gutya ikiyeri cyagugwa gutya umwana wamurihiye amashure vyagenda gutya ku mwaka abana batatu vyagenda uku barabivuga ukumva ko bidoga bakabona yuko uno munsi ata politike economique ihari nta politike y'ubutunzi ihari ivyo rero nibaza ko barabizi bon et puis tuvuze abanyagihugu no kwibuka yuko uburundi bugizwe n'ibice 80 kwijana vy'abanyagihugu babirimizi no kuvuga birimira bikorera ubuzi bwabo ibintu vy'amashure maremare atavyo bagiyemo ariko bidasigura yuko badatahura ingene imibereho yabo imeze ufatiye ku butunzi bw'igihugu ahubwo usanga kenshi bari no mu babitahura cane gusumba aba bantu tuba tuvuga ko bon bakorera ku ma principe scientifique kuko nk'ubu jengera ndabahakariro gato mu nkundire c'est une petite observation nimumva rero ndandiriye muce mu mpagarika kuko sinigeze ndonka kanya kuvuga kumbura ariko reka ndababwire ndiko ndaraba nk'ivyo turiko turavuga par rapport yisije ya table ronde yuko ari nk'umutego bariko bashaka gutega abanyamitahe twari twavuze ko tuza kurabira hanini cyane kubijanye nibiba mu Burundi twavuze ka y'ibitaro vya Kira Hospital n'umutahe w'abanyamahanga hanini nibo bafite imitahe myinshi yanyurujwe n'abantu bari muri leta yanyurujwe n'umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe ivyo rero neho nshaka kuvuga ko twaguma cyane kuko ni twagenda muri ibi bintu turiko tugwa mu mutego natwe sinzi ko mwabibonye yibi bintu tumaze isaha irenga amasaha abiri turiko turadebata ko ngo vya vision 2040 2060 ibi bintu je nabivuze naho nuwo bitonezera mu gutwi kwiwe nabivuze ko ari kinyoma ijya bombe nasamaye ninde yanyurujwe na Neva hamwe n'umutambukanyi wiwe narimvuze imitahe yo muri Kira Hospital none si sabo bagabo nyene bariko barayatwara nivyo mvuga nibo bariko bariko bahonyanga amategeko amahera yaranyurujwe mwaravyumvise yabivuze Gustave amahera amamiliyoni hariho amahera arenga hafi nyimba ari 800 vy'amahero vyanyurujwe ejo bundi nyene bakimukura none muri gihe mwumva Neva asubira kuvuga ati wa muntu naho nasavye ko bamufunga hariho ubusuma bwabaye bw'amahero amahera menshi mbere n'ubudagi bwaciye bukupa buca burahagarika n'imfashanyo yari isanzwe iri kiraza ivyo vyose ni ibintu vyabaye mugabo naha mvuga rero yuko bajya nyene babikoze bamufunze nibo bariko bariba ivyo bintu rero navuze nako ndavuga Bobe n'abaciriye mwari umuntu anyandikiye kuri ivyo nyene ni kuri ivyo nyene ariko abaza ati none ko twabimenye ko Neva baja kubika amahera mu bihugu vy'abarabu ati mbega barayamonitoringa neza ngo ntibizova bigenda nka kujya nkuru nziza ngo yitavye Imana babuze trace y'amahera yiwe apara mu muryango nkuru nziza n'ubu ntibazi aho yanyegeje oya sivyo Reynolds reka ndakubwire reka très rapidement ndaba nuko hari gihe tuca tuja no mu bindi mugabo reka ndakubwire nk'ivyo onyi n'ibintu atari ivyo nagenda babwire kwisi hose ahantu hose ubitsa amafaranga ntibishoboka ko abantu babura trace yayo reka ndakubwire ntubona nk'aba ba Evariste uno munsi ibintu bakora erega ajya amahera mwumva ngo baja kubika muri Sudani ayo mahera baja uno munsi Evariste n'umugore baja kubika muri Guinea cyane sivyo nagenda babwira ikintu kiba n'igiki ofete usanga kenshi bafise amazina bavyandikako ego hariho abavyandika nko ku bana babo Angeline kubera kurinda kwinshi arashobora no kuyishirako ariko nagenda babwira ikindi kiba kenshi bakoresha passport y'ibindi bihugu kuko burya abakuru b'ibihugu bari mu manyanga akomeye nka Neva urashobora gusanga afise ubundi bubira nka butatu ugasanga ni nk'uwo muri Bahamas ugasanga arafise na passport yo muri Haiti ugasanga rero arafise n'amazina yitwa kenshi rero nagenda babwira ayo makonte mwumva baja kunyegeza ko amahera hari abarinda bakayashira ku mazina yabo bamubutu mwarumvise ivyaba muri za Swiss ariko hari abandi bayashira ku mazina yandi ivyo rero nagenda babwire nivyo biriko biraba nivyo bakora bakaya ku mazina yandi bahimvye
nko muri Guinea murabona bafitaniye ubucuti bukomeye n'ujya mukuru w'igihugu wo muri Guinea, hajya ndakubwije ukuri ko ushobora gusanga bajyamanya amapasiporo y'abagineye byitwa yuko bamaze kubitegura bati ejo tuvuye ku butegetsi canke biriya bifaranga vyacu kugira ntibaze babikomakome, reka tubibikeho ku mazina mashasha yacu yajya amapasiporo mashasha baduhaye. Warabonye ko n'umwana wabo bamuhaye ngo yavyawe kubatise mu rujya mu president w'igihugu, sivyo? Bon, ubwo rumurero ndiko ndabaha ico gihe rero mumbabarire, hari babaciriyemwo, hari ivyo mwariko murasigura bijanye n'abanyaze ubutunzi bwa Kira Hospital, muriko muravuga umuryango w'umukuru w'igihugu. Ariko nabivuze mwosigura kugira ngo abantu babatahure. Mwavuze yuko ababikora harimwo umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe, kugira ngo abantu babatahure bumve ivyo ari byo ko babikoze. Jiribe kumbure wowe ni wabona ari utantahuye uze kubimbwira, kuko jewe ugumusubizamwo ibintu biri claire vyumvikana. Je navuze nti Neva umukuru w'igihugu Evariste yarivugiye ku maradiyo ko ari mu batanze amategeko yo gufata bagafunga Sahabu amakuru tuzi ntibagiye kumufata ngo bamufunge, umugambi bari bagiye kumugandagura, mugabo basanga yicaranye mu biro n'umuzungu w'umufaransa Dr Piro. Jiribe ivyo none we ntababikurikiranye, none ivyo nivyo gumumbwira ngo nisubiremwo ngo ni kasi nabasubijemwo, kumbure jewe nshobora kuba ndabizi mugabo bazokumviza ikiganiro hari ivyo batabazi. Iyo muvuga ati umuryango w'umukuru w'igihugu ni uri mu manyanga yo kunyaga Kira Hospital, no kugira ngo abantu bazokumva kino kiganiro mubasobanurire bumve isano riri hagati y'umukuru w'igihugu n'izindi nzego. Oya nkundira ivyo uza kumva wowe uvyumve, ureke kuza uransubizamwe ibintu ngo sigure ngo sobanure ngo kugira ngo uwundi ngo uzokumviriza, sivyo? Nivyo ndavyumva, urazi umwuga turawusangiye, sivyo? Reka rero nkwereke je niko ndabivuga, navuze ivyo nemera. Evariste Ndayishimiye ari kwisonga ry'abantu bariko barasahura Kira Hospital, abantu bariko barasahura ijya mitahe. Uno munsi ejo hirya ejo abanyamitahe bakazitwara, leta y'u Burundi niyo izocigwa amande. Mwaraye munabibonye, none nimubona isentare yase ko yaraye ikondanye leta kuriha amamiliyoni y'amadolari umuryango wa Nzambimana kubera amatongo bamutwara. Ivyo wonye ninde mu Burundi atabizi gajiribe nguma nsigura nsabwa ngo nisubiremo. Bon soit reka ndanyarutsa mutaranya kanijambo. Reka rero ndababwiye je nariko ndavuga nti mukanya banabivuze ngo umukuru w'igihugu ngo yatango batawe mu rudubi nabade ya ba Charles. Ibi bintu ibiba mu Burundi vyose none simo mwashatse kuvuga yuko hariho umukuru w'igihugu, hariho umuntu amategeko ibwirizwa nshingiro risaba ko ariwe ibintu vyose abibazwa n'umukuru w'igihugu. Ibintu rero nk'ivya Kira Hospital n'ivyitotezwa rya muganga Christophe Sahabu, jewe ndemeza yuko Evariste Ndayishimiye niwe ari kwisonga n'umutambukanyi wiwe, kuko hari amakuru tubifiseko. Igituma reka ndaguha karoro Jiribe, jewe ndazi umuntu yafunzwe muri dossier ya Kira Hospital, ndazi neza ko kugira afungurwe ni muka Evariste Ndayishimiye yatanze amategeko, yaratelefonye ati uyu ni mumurekure. Ubwo rero n'uburero ndiko ndaguha, sivyo? Ivyo rero tubireke, ntumpinyuze ku bintu mfitiye ivyemezo ndiko ndatanga, sivyo? Bon, ikindi reko ndavuga mbona duhava tugwa muri uwo mutego wo kuvuga ngo turiko tuvuga ngo vya 2040 2060. Ibi bintu nashaka no gusabana Andre Nikugize ntabiteko kandi uwundi mwanya munini kubera iki. Erega ni bimwe navuga ko CNDD-FDD ifise ububeshi bukabije, hanyuma twese tukaca tujamwe muri ubwo bubeshi kubudekortika no kubudebatako. Erega ibihinyi bagira ni nkuko uno munsi ejo Ndayishimiye yobwira komisiyo hajya mu Burundi ati ndabasavye mutwigire ingene dushobora gushira urugomero rw'umuyaga nkuba ku mupaka wa Paris hamwe na Mpanda na Gihanga. Ugaca usanga abantu bagengaho ngo mbega birashoboka, ngo mbega ngo ubwo bijya bintu birashoboka, ngo mbega kugira bishoboke ho kugwiki. En fait nivyo turiko turavuga kubera reka ndabaha akarorero. CNDD-FDD itwagwa na Petero Nkurunziza barashizeho umugambi w'ibi bintu nyene bariko baravuga ngo vy'imbono vy'umugambi bawita Vision 2025, sivyo? Ivyo nibaza ko ntariko ndarota. Uwo mugambi hari ico bita continuité de l'État. Dusipoze ko Nkurunziza yaritavye Imana muri 2020, mugabo iyo leta yari hari ya CNDD-FDD kubera ari imwe ibandaniriza ko eske uyo mugambi wa 2025 eske waraheze warabaye
ntiwigeze uhera kubera ko ntiturashika no muri 2025. Hanyuma nyimba uwo mugambi basanze ari mubi, eske harigeze haba une mission d'évaluation y'iyo vision 2025? Est-ce que le Parlement yarigeze yevalua l'action du gouvernement burundais en fonction de cette vision de 2025? Byarabaye? Oui ou non? Non, ntibyabaye. None mwumva twosubira gute kuja kwiyumvira 2040 2060? Ndabasavye vema mumbwire ingene twoja kudebaza Bob ivyo nabivuze ariko urakoze naha rero je mvuga rero ni nububeshi ibi vya 20 urakoze cyane André. Ibi bintu vya 2040 2060 nububeshi, ahubwo niturabe ni giki cihishije inyuma y'ubwo bubeshi. Niho rero nashaka kubandanya hamwe Gilbert nkundira mu masaha mu minota mikeyi Renaud cyansubiza ijambo doga kwijambo bandanya mu nkundira ibi bintu igitondo bavuga ko ari ububeshi kandi bifise imvo za politike byinyegeje inyuma. Nukuvuga ko CNDD-FDD irafise indi politike atari vision 2040 2060. Twebwe ishaka yuko abantu bose tuguma duhanze amaso ngo 2040 2060 bambe 60, mu gihe yo iri kiratikiza iri kiriba igihugu yakimaze, iri kirakenesha abarundi, iri kirabiba amacakubiri, kumbura iri kirategura iho nyabwoko genocide. Ibi bintu nivyo dukwiye no munsi kugoma dushirako attention nini. Kubera iki? Reka ndabahaka nkiri muri ivyo nyene sivyo turavuze ko uwo mugambi wa 2040 utabaho. Kuri Nkurunziza bashira umugambi ngo ejo ni heza sivyo? Ejo harabaye heza ego canke oya? Ivyo najiri biraremera ko ari oya, si heza. Nukuvuga ko yasuroga bavuga ngo ejo ni heza cyari kinyoma. Uno munsi Evariste Ronda yishimiye nawe atuzana ibindi ngo 2040 2060 ngo umufuko ronkico ngo amafaranga ngo umunwa wose ronkico urya. Ivyo bintu uno munsi mu Burundi umunwa wose uri kuraronka ico urya oya, umufuko wose uri kuraronka amafaranga oya. Hariko habiki abategetsi bariko barasahura igihugu, bariko baracica, hanyuma bariko barica abarundi paske ubwicanyi burabandanya, imigambwe irasamburwa, demokrasi ntayikiriho mu Burundi. Uno munsi muriko murabona ibiriko birategurwa ngo n'amatora, nta matora hari, ni inkinamico, ni ibintu bariko barakora bibafasha bobo kwavansa, bobo bariko baregereza wa mugambi wabo. Twebwe uno munsi tutariko turavuga, tutazi tutavuga. Nico gituma uno munsi twavuze ibi vya table ronde ko ari gusinziriza abantu tuti reka dufate ukarorero ka Dr Sahabo. Uno munsi reka mukurangiza nta numwe atabona ko politike y'ubutunzi CNDD-FDD iriko irakora ntaho itandukaniye na ya politike ya za ntwaro za kajyanisha miryango zo muri Afrique du Sud. Kubera uno munsi CNDD-FDD ibintu iriko iravuga ngo vy'ubutunzi rega arico tutariko turavuga hano, kumbura je nshobora gucishako bariko baravuga ivy'imitahe. Reka ndabahakarira igituma ata table ronde iriko iraba. Hariho amakompanyi miniere bambe ibi vyo kuvuga ngo barondera abagwiza tunga. Par contre kiko kiraba bararondera abantu bashobora guhendahenda bakabadigadiga bakazana ayo madolari yabo gato ihajya kugira bo biyibire babandanye biba, kuko barazi bati ivyo abanyamitahe bazozana tukavyiba bizishugwa n'abarundi bazoza mu myaka kumbire 40 ingahe nitubizi, ariko twebwe ivyatu twabitembanye. Ico rero ndiko mvuga iki, nta ba investisseur bakeneye. Haraje amakompanyi miniere arondera kugerageza gucukura biriya bintu vy'ubutare bwa nickel. C'était des compagnies miniere. Ivyo André ni kwigize yari yabisiguye mutwemereye duha ijambo abandi kugira ngo nibaza ko abandi baza kongera kubabaza murasubira muze gufata ijambo. Nkundira mpeze kuko ivyo kunyaka ijambo nabona vyabaye ni objectif. Alors reka ndahejeje nta objectif iriho yo kubaka ijambo Bob Rugurika ntumuna twagwa okay, tumureka shikana ijambo hanyuma mugerageze gusongora kugira ngo duhe ijambo ndasongoye n'ukuri kandi nirashaka sinsubire kuvuga. Alors oya Bob mugume ngaha nta ngorane nta shida mu mahoro ngumaho. Alors nariko ndavuga ivyo aciyambwira ngo ivyo onye ngo bari babivuze, mugabo nashaka kubabwira ivyo yavuze sivyo nagira mvuge Jiri wari kugira neza ukumviriza ico nshatse gushikako. N'amakompanyi miniere yaje ashaka gutangura kwinvestisa kugira acukure buriya butare bwa nickel hariya za Rutana.
nagenda kubwire ko abadede baraba Australien n'abakanadien CNDD-FDD yababwiye ati none ngaha twebwe bizogenda gute, inyungu yacu ni gute, umugambwe ama pourcentage. Abazungu bavyumvise baciye bazinga amavarizi bari baje kuraba abategetsi basubira iwabo, n'ubu nta kayambo. Haraje ngaho hejuru aho kuri Crete Nil, murabizi baravuga yuko burya hari abantu benshi batabizi, baravuga yuko umuyaga uri kuri irya misozi hanamiye igisagara ca Bujumbura, murabona Crete Congo Nil, barakubwira yuko umuyaga uhari ari umuyaga udahera, n'umuyaga udahera ofet, sinzi kubera ingene hameze, ingene la geography yaho, murabona n'ikiyaga iyo kiri. Baravuga yuko haraje je ndabizi ivyo, haraje izindi societe z'abadagi bashaka kuzana umuyaga nkuba, iyi miyaga nkuba ishingiye ku muyaga, donc énergie éolienne, sivyo? Abadede barabumvirije, barumva ko ari imigambi itomoye, bababaza bati none kugira tubemerere muduhangahe, abazungu barumigwa basubira inyuma. Naha rero ndababwira nti nta ba investisseur bariko barondera abo bazosahura. Ni murabe rero ahubwo abo basahuye uno munsi botunganirizwa he. Naha rero navuze nti kubwanje ngira nce nsozera no guheza tukivuga, kubera ikivugo c'uno munsi yari akarorero k'ibitaro vya Kira Hospital. Uno munsi Evariste Ndayishimiye niwe abazwa ibiri kubiraba byose mu itunganywa ry'ubutunzi bw'igihugu, ingene ubutunzi bw'igihugu buriko burapfa, buriko buricwa, kuko ibi byose muvuga ngende bakarorero. Abo bagwiza tungana uno munsi bitavye bose bariko barasoma bijya bimenyesha makuru bya La Libre Belgique, mwarabonye ibimenyesha makuru L'Avenir, mwarabonye nabonye CDH7, ni binyamakuru bimaze iminsi vyandika ku Burundi, bariko barandika uno munsi kibazo ca Kira Hospital, ikibazo ca muganga Christophe Sahabo kiri muri Union Européenne, kiri muri Banque Mondiale, kiri mu binyamakuru mpuzamakungu. None mwebwe uwo muntu Evariste Ndayishimiye avuga ati je nguma ndamufunze kubera inyungu ziwe, none mwe murumva muriko tuba tuyumvira ngo abagwiza tunga badova he. Ndahejeje kumbure ndaza kugira ico nsubiye kuvuga naro akari. Ego, merci beaucoup Dr Bob Rugurika kuciyumvira mwashikirije. Nibaze yuko abantu batatu bari bapojera ama question bose bishuwe, reka dukurikire kubakurikira. Innocent Muhozi. Pardon? Renold, harakantu gatoyi sishaka kugarukana amadeva. Ego professeur, ego. Hariho question Pamela yabajije agitangura, kandi que je pas voulu kugira ico ndayivuze ko yavuze ati none juridiquement abantu baza gushora imitahe mu Burundi bazi ko igihugu kimeze nabi, ayo mafaranga bazoyarya, est-ce que nta juridiquement nta disposition tushobora gushiramwo, bashobora gushiramo ama contrat bati nibayabiba ntihagire ikintu muzoza kubaza. Ico kibazo niraza ko twari dukwiye naco nyene kugira ico tukivuze ko tucimvire, parce que c'est important, kuko hari abantu de bandi, abantu benshi baza ngo baje gushora imitahe nabo nyene n'ababandi bagahura n'abandi babandi, hanyuma ugasanga batanze amadeni igihugu, ayo madeni ugasanga ariko yishurwa n'abana tuzovyara n'abuzukuru bacu. Ivyo rero nibaza ko est-ce que juridiquement hari une disposition qui protège nous le pays pour contre ces prédateurs. Ico kibazo nibaza ko ataco twishuye. Ego Andre Nikwigize ivyo yari karashikiriza Renord Butari. Pamela yari yabajije ikibazo aranavuga ko no gerageza kucishura kuri ico. Umunyamutahe wese iyo yijiye mu gihugu arasinya amasezerano na leta canke ishirahamwe bari muri leta bagiye kumvikana ku vyo bazokorana. Nasiguye nko ku karorero k'ibitaro Kira, hariho traité bilatéral d'investissement y'Abadagi na traité bilatéral d'investissement y'Abongereza yari yaragiye mu ngiro. Muri ico gihe rero harimwo ibintu vyinshi ama disposition ategekanya ko bazoba protege, ariko kenshi usanga batavyubahirije, ugasanga bagwishije mu rudubi leta y'u Burundi ikabakondane ku rugero rurengeje, ku rugero rumwe biba bigoye. Mwibukereza Fere Ruberski, Afimete, ivyabaye. Nibi rero ni nko mu ntumbero nk'iyo nyene.
iyo mitahe bazanye ntibari baje kuyasesa mu gihugu. Amategeko no mu Burundi yariho, uravye code de société, code de commerce irabakingira ku rugero rumwe nk'abarundi, ariko nari nabisiguye abategetsi bacu ntibashira mu ngiro amategeko. Ikibisa amategeko, ahubwo ikibi ni kutayashira mu ngiro, kubera nyabutungane buri mu kwaha kwabo aribo babutegeka, butigenga, kubera n'ababukoramwo abaribo babazanye. N'amategeko arimwo novuga gute utunenge twinshi. We nk'ukubona nka pouvoir judiciaire abayikoramwo bica muri pouvoir legislatif bigaca no muri pouvoir exécutif no mu makotation, aragahaze twama twakomye induru kugira le pouvoir judiciaire yigenge, batogwe hagati muri bo par leur pair, hakurya tubibona mu bindi bihugu. Ico bita chief justice, perezida wa cour supreme, afise igihagararo kingana n'ico umukuru w'igihugu n'ico utwara legislatif. Kugira ya séparation des pouvoirs iri prévu par l'article 214 je mungira, ariko uko siko tubisanga. Iyumvire nk'aba juge, aba magistrat baba côté par ministre wa justice ari censé être muri pouvoir exécutif. Ivyo ntibigirwa, vyategerezwa kugira uniquement par abo muri pouvoir judiciaire. Conseil supérieur de la magistrature ijamwo umukuru w'igihugu, ikajamwo ministre wa justice. Ivyo ntibibaho namba, hategerezwa kuba harimwo abantu bo mu butungane gusa. Rero amategeko si yabuze. Fatira akarero gasanzwe kuri les accords de Cotonou, ndavya article 96 hagati ya Union Européenne n'ibihugu vya Afrika n'ivya Caraïbe, biri clair ko bategerezwa kugendera kuri bonne gouvernance, baronse ifashanyo, kuri respect des droits de l'homme, kuri état de droit. Ariko siko twama tubisanga. Yabivuze professeur ko kuva muri 2009 credit za Union Européenne zitagitangwa. Inkwirikizi nizi ni kubera batigeze bashira mu ngiro nyamategeko, bagiye barabivyora babitwara. Hari amakondanasi aba ku bihugu bimwe bimwe, bobo bakavuga bati twebwe tuza turabijya n'abana bacu abuzukuru ntaco bitubwiye leta izoriha, kuko hari principe de la continuité de l'État. We ntushobora kuvuga ivyari kuri Mwezi Gisabo ubuririye ivyo bavuga ngo leta izoriha. Hari kibuze yuko haje yindi leta, izo leta z'Abadagi n'Abongereza baje kwishuza ivyabo, umuntu atoca bakubita camunara ivyo bivye vyose, hanyuma tugasubiza mu yabo tukareka gukura mu y'Abarundi. Ronald, nagira ndabishike ko yuko hari ico bita action réquisitoire mu mategeko. Muri ico gihe no kuvuga yuko iyo hari umuntu yakoreye nabi leta, repropose n'abandi bagize iki, leta ikabakondana, leta irashobora guca ivuga iti mwabigize uko, ivyo mwatwaye vyose birabasezi, tubapfunge hama tuvyiyishure naho tubatwararishe. Ivyo rero ni ibintu bigirwa mu gihe hasubirijwe n'intwaro nayo nyene igendera ku mategeko ivyumva. Urabona iyo sende divyo ntaco biyibwiye, ibobo baca bakorana ahubwo n'abandi bagangster, ni nk'amakartere ahura ngo baje muri investissement, kumbe haje ababandi ku bandi bakagirana amakonvansiyo atabaho. Amakonvansiyo nyayo mubazanye ku investissa nabo mubona bo murikira bari mukuri, nabo nyene barasahugura ukomba amazi. Nico gituma bariko bakurikiza amakano ari prévu par l'arbitrage, biri muri ayo traité bilatéraux bari basezeranye, kandi bishigikiwe biri coiffé par la Banque mondiale, par le groupe de Washington, n'ibindi bita convention de New York bishira mu ngiro. Nabahaye akarorero kuri jurisprudence y'igihugu ca Tanzania ngene catsinzwe. Les biens meubles immeubles se trouvant à l'étranger vya Republika ya Tanzania birafatwa, baravyishurako. Ariko hoho novuga nti Tanzania yoyo yaranashize mu ngiro ivyo bintu, nabo rero bandi babishira mu ngiro batabishira mu ngiro vyose vyabo pourront être saisis facilement. Rero umuntu ariko akabazo Maître Gustave, nimba munyumva, mbega ko tumaze kubona imanza mpuzamakungu zimara umwanya munini, ubwo rubanza rwo izo nzego zitowe muri ibi bijanye no kurenganywa kwa muganga Sahabo, abarundi bo kwitega yuko bishobora kuzofata igihe kingana iki hamwe mwotsinda? Ni igiki leta nayo mashirahamwe yose yagiye hamwe kugira ngo ahohotere abanyamitahe bo muri kira azohomba? Gilbert nababwiye yuko hataragera habaye ico bita mise en demeure, ntiharagera kwitwara nyimba mwankurikiye neza. Ico ni kimwe. Ica kabiri naho mu masentare mpuzamakungu ibintu vyose babikorana ubwira n'ubwitonzi na transparence no mu kwishura kugira bashira imbere
ico bita le principe di contradictoire niyizana mode de vérité niyizana équité niyizana égalité des armes rero bifata umwanya munini ariko naho vyofata umwanya munini no kugira abandi bishure batishuye baratsindwa bagakubitwa impaga rero ivyo ikibazo s'umwanya ahubwo ikibazo ni résultat ikibazo no kugira n'abandi babibone yuko abandi barenganijwe biri mu nzira biriko biratunganywa abarundi boba pasya ni ubu barayipasya haciye imyaka niyi bari mu muriro muri enfer rero ico nagira mperaheze bamenye yuko ibi bintu vyose biriko biraba biragira fin harigeze aba basumvye ubutegetsi ba Mobutu ba Yasimbeyadema hariho ba Saniya Abacha ibintu vyabo vyarafashwe mu mabanki y'amaswise mu mabanki y'abadagi muri za etazi birasubizwa leta biraja mu mugambi muhora mwumva revyemara abo birukirwa kwa ba Theodoro Byambagwe Mambazogo abo ba umukuru w'igihugu ajayo no mu gutambukanye wiwe bari amaprosa ariko araba ku bintu vya bayinvestije iwabo kandi vyarafashwe naco biriko birabagirira akamaro urumva rero vyose ivyo ko ari ibintu vyo gufatira umwanya mu bwitonzi bwinshi no gukurikiza amategeko siyo rero yarabuze ariho arabakingira abo baba bazanye imitari bari kubiri hari abaza mu bubandi n'ayandi makaratera agahura kujya kwa makaratera ya Mexique za Capone mu Butaliyano rakoza Nostri gahura n'izindi nivyo tumaze iminsi tubona ariko les réels investisseurs ntibashobora kuza guta umwanya wabo mu Burundi barabona ibiriko birakurikizwa bararaba amakuru baraza akarenganyo kaya Christophe Sahabu iri emblématique rapporteur spécial wa droit de l'homme mu Burundi yarayishikirije twabishikirije eka no muri comité des droits de l'homme ubu bigeze murakoze cyane ngira Romatayo tubwira abakurikira ego reka dukurikize Muhozi hama ninahazwe na Ndoricimpa Muhozi mwiriwe mwiriwe Romata mwiriwe Renaud na Gilbert mwiriwe mwese mwiriwe cyane karibu cyane gose mwiriwe joyeux anniversaire encore Renaud ego murakoze cyane murakoze gose merci beaucoup mwiriwe professeur André na Gustave maître Gustave mwiriwe neza mwiriwe Bob sinza guteba kuko en fait izi intervention za nyuma zisa n'izigarutse ku bibazo nariko muravye titre guet-apens pour les investisseurs en fait mu makonvention ya Banque mondiale mperuka ku majustement structurel hama harimo iyi clause ya protection juridique des investissements et de la propriété privée nkuko Gustave bivuze bishobora kuba biri mu matexte mugabo de manière éclatante Bob yasubiye kutubwira urubanza rwo kwa Nzambimana kuri ziye ni atteinte à la propriété privée Basha Jesse numva uri karavuga ni Nosa Muhozi ego Bob ni Muhozi ariko aravuga sinumva ntacu ngira murambwiye ego nk'ibi bya urubanza rwa Edouard Nzabimana rwaraye rucitse hariho une multitude y'ama expropriation ce n'est même pas des expropriations légales ni sorte ya barasahura abantu tout simplement leurs biens privés ari la terre ari d'autres business nk'ibi bya Kira n'izindi nyinshi ziriho je rero nkagira une question kuri kwa André notamment sur cet aspect là comment ça se fait que za FMI zikigerageza kugira utuntu na leta y'u Burundi alors que de manière très évidente le principe fondateur même de ces coopérations il y a sécurité des investissements de la propriété privée il est pratiquement sacro-saint pour pouvoir gukorana nayo ba système d'investissement yose il est de manière évidente pas respecté araba particulier ari nizo investissements zindi ziba zavuye hanze nkurikize ku ikibazo kindi yaciye Gustave ayiboshe cela twarabonye ama état aja muri faillite akaba ama état ce qu'on appelle les états narco-états les narco-états byarashyize spécialement muri Guinée-Bissau aho usanga leta isigaye ari un grand trafiquant de drogue et de blanchisseur isigaye ari sorte ya y'icari ca tous les trafics zirego zishoboka donc akaba amahera circule bwaba ari totalement illégal
byaravuze mu minsi iheze qu'il y avait quelques tendances dans ce sens là ku Burundi sinzi ko hari ico bufise kuko ma information concrète mais à un moment on a vu des drogues zose zishoboka mbi ziriko zirasirikira mu Burundi zica abana bakiri bato abakuze ntawuzi ivyabo. Est-ce que iyo tendance yoba iriho ikaboneka ko hari Burundi bushobora kuba eta anarcho-État? Alors, aya maprincipe yose mwavuze en fait ibi bya FMI n'ibi twako turago bya sécurité juridique des affaires et des propriétés, même si ce n'est pas respecté, en fait iyi titre ni tellement pertinent. Ushobora gusaba gute leta qui amategeko, kireka kuba corrompu, kireka kuba en fait il faudrait qu'il se réunit totalement kugira ibi bintu bishoboke. Est-ce que leta y'u Burundi ya CNDD-FDD iri kwirereniya? Bon, twese turabibona ko ntaho biriko birajya mugabo ça supposerait ko bireniya totalement bagahera kuba corrompu, bagahera guha abantu akazi batagashoboye, bagahera gusahura, bagahera etc. Ntibishoboka, ntibikunda. Niho bingarura kuri cya kindi kandi mwakivuze, abantu bariko baraza ku investissement mu Burundi, ce serait intéressant kuraba exactement baribo. Peut-être que ça peut expliquer aussi le flou iriho. Bon, hariho umunsi w'ejo peut-être qu'il dira ati habonetse ayangana uku. Mugabo est-ce que ntihashobora kuba hari occasion yabaye créée ku byitwe ko habaye cet événement, hashobore kwinjira d'autres investissements plutôt zidashobora kuja habona. Icyanyuma c'est très bref. André Duhuizeriak, il avait ébauché les considérations des géopolitiques régionales notamment. Naho baba batariko barexporta ibintu iwacu parce qu'on n'est plus capable d'importer quoi que ce soit, sauf s'ils mettent effectivement une mahera chez nous. Il n'y a pas de considération strictement politique, de politique régionale aussi. C'est kuvuga ati tugume hafi gukora la région irimo des intérêts multiples et variés, Congo, mu Burundi n'amaminere ntabuze. Nituje kure donc bakaguma utwo tuntu bataguma batanga ataco biri buhindure. Dernier aspect qui me paraît fondamental de tout ce qu'on raconte, est-ce qu'on peut parler d'économie mu gihugu kitagira électricité purement et simplement? Nta investissement iboneka iriko iragirwa mu Burundi sur la question d'électricité, d'énergie, donc nta économie wo kwita économie ata energie mu gihugu. Sinzi ico André muba mubyiyumvira ko murakoze. kumbura ngira baraza kubishurira rimwe n'abandi. Rumata nimba ariko aratwumva yari yavuze yuko Pacifique nawe nyine akeneye kuvuga. Pacifique nimba mutwumva namwe mwo tuga kwijambo. Ego mwiriwe cyane, ndabumva kandi nk'uko n'abandi bavuze imbere yanje, ndipfurije isabukuru ryiza Reynaud Butari. Igikorwa ariko arakora, murakoze cyane gose Pacifique, murakoze cyane, karibu. Ego igikorwa ukora ni igikorwa cyiza cyane, Imana ikongera imigisha n'iyindi myaka myinshi kugira ngo bandanye udufasha byinshi. Kandi ico ngomba kuvuga muri icambere cyo kuri uko kino higaniro turimwo uyu munsi citwa inyishu buriya yaco, inyishu y'ikibazo cyabajijwe n'Indayishimiye wenyene yanayitanze muri hamwe yaje imbere y'abacamanza muri 2021, wenyene akivugira ko mu Burundi atana kimwe gikunda kubera ko atabutungane dufise. Wenyene akivugira ingene abategetsi bafatana n'abacamanza kugira ngo banyage n'uwagira azane udufaranga. Wenyene akivugira ko bagishobora kuzana imitahe mu Burundi kubera ubwo butungane. Inyishu mu bisanzwe iri mu ijambo ry'umukuru w'igihugu wenyene, kuko guhera ico gihe abivuze nta na kimwe yigeze atwereka cyahindutse muri ubwo butungane. Ntiyigeze atubwira ngo ubu bya bintu vyahora bibera mu butungane vyaheze ku buryo umuntu yosubira kwizigira kwiyoza n'imitahe yiwe mu Burundi ntibazomugire kumwe nari nabivuze. Mu ncamake, uwuzana imitahe wese mu Burundi azoba yizaniye abasuma, kuzoba ari kumbure kutamenya nyene nayo ubundi umukuru w'igihugu wenyene ubwiwe ico yaramaze kucishurako. Uyu munsi niriwe nza nderekana abantu ubwo butegetsi bwagiye burica n'iyo bagize ico bagerageje. Kuri mvuga co kimwe na Muhozi, mvuga co kimwe na Bob Rugurika uko yavuze,
ni leta y'abasuma, ni intwari iboneka ko ari iy'abasuma, kandi buriya burya tupfa no gutangara uravye kuva ku rugamba uko bari bameze abasendedefdd, burya babandanya ingendo yo ku rugamba. Wahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu Gervase Rufikiri niwe yavyanditse neza muri ca cigwa yakora muri 2016, aho yerekana ko CNDD-FDD yananiwe kuva mu muhari w'abagwanyi ngo ihinduke umugambwe nyene wotwara igihugu yigenze nk'umugambwe. Inyifato yabo iguma imeze nk'uko bari ku rugamba, aho umwe wese mu gace afise canke bagiye gukora igitero canke bari kwibarabara, igikorwa bakora camye ari ico gusahura. Umwe aho wese ahari ari mukuru yarasahura, akarunda, akagira bike ahereza abo bari kumwe ku rugamba, ariko burya uko batwara igihugu niko bitwaye muri reberiyo yabo. Nta cyahindutse buriya iyo umuntu abiravye. Ego Pacifique ntahazwe mu nkundire ndabaciremwo nk'uko nabibajije Bob Rugurika, gukoresha imvuga ati ni leta y'abasuma, n'abasuma bariba. Ntimwumva yuko bikeneye yuko musigurira bariko baratwumva ko mutotanga ivyagirizi vyo ku munwa gusa mudafise ivyemezo, mugatanga uturoro kamwe canke tubiri twerekana ko abo bantu muvuga ko ari abasuma, ko mutabafatanya itonga? Je sinzi yuko hari n'ibindi vyagirije bikenewe, none ko bavyivugira. Umukuru w'igihugu wenyene avuze ati twebwe uko tumeze muri buno butegetsi dufise ubutungane, abacamanza bavugana n'abandi bantu hano mu butegetsi bakaca banyaga umuntu azanye imitahe. Wumva hari n'ikindi kintu gishasha dushizemwo? Uravye nk'ejo bundi urubanza rwa Bunyoni, ukaraba ibintu ku muntu yahora umushikiranganji wa mbere, ibintu twamye tuvuga imyaka n'imyaka dushira ahabona, kubera ko Bunyoni Ndayishimiye bagize ico bapfuye gusa bakacaza kutubwira ko afise imiduga n'amazu amajana, ko umuntu afise ibintu birengeje ubwenge, arivyo twahora twama tuvuga. Sinzi vy'ukuri ko hari n'ibintu bindi bikenewe ngo tuzane ngo ni ivyagiriji. Bonyene baravyivugira, bonyene bariko baragirizanya barabitubwira ivyo bakora. Umva cemfata uburorero twiriwe turatanga uno musi, dufate nk'abantu nka babiri gusa mubo muno musi twashize ahabona aba bagwizatunga bagiye baricwa n'ubutegetsi. Ufate nk'umuntu Matwi ni Evariste Nyandwi wo mu Rutana, umwe yanyuruzwa mu kwezi kwa12 muri 2016. Matwi yari amaze igihe abwira umuryango wose ko yimirije kwimukira i Bujumbura mu gihe bazoba bahejeje kubaka ihinguriro rya Fomi. Umuryango wari ubizi ko ariko ashyira amafaranga yiwe yose mu bintu vyo kubaka Fomi, ariko hatangura kuza amakuru yavuga ingene Fomi iriko irubakwa, abakozi nyene babatora bavuga bati hariho abadashobora kujamwo baravye ubwoko kanaka, ukumva ngo umukuru w'iperereza w'ico gihe Etienne Ntakarutimana niwe yigira agafata agafirima bariko barubaka, akaca bishira Nkurunziza. Mu nyuma rero bihava bivyara ko wa Matwi yafise ivyo yasizemwo, ahubwo aca yicwa. Umushikiranganji nawe nyene yarajejwe ico gisata, umwe yanyurujwe itariki 30 z'ukwezi kwa12, uwundi acaraswa itariki imwe mw'ijoro harya nyene umwaka ugitanguye, itariki imwe y'ukwa mbere. Umushikiranganji Emmanuel Niyonkuru bararashwe, bose bariko bazira ivyo vya Fomi. Mu nyuma ukaca usanga Fomi, mwaravyumvise mu nyuma induru vyateye Nkurunziza amaze gupfa, bavuga bati hariho amafaranga Fomi yateza kuca igabira umukuru w'igihugu, ikamugabira nk'ama action yiwe, kandi ata amafaranga yagiye gushiramwo. Bariko baringinga Ndayishimiye ngo nawe ajemwo, bamubwira ko ubuzo umukuru w'igihugu wese ayo ma action ategeza kuba kucaba ayiba. Urumva ivyo bintu biravye, naho nogarukira kuri ako karoro konyene, kuko woca ufata Oscar Ntasana ingene apfa kubera ko yagiye kuronka kontra yo muri ONU, baje gukota ijya hoteli yiwe Nonara Beach, aho tugeze muri 2017, bakamwemerera ko bazomuriha amadolari 50,000 ku kwezi. Nkurunziza ati ivyo ntibishoboka ko ayo mafaranga aribwa n'uyo muntu. Bunyoni ati ivyo ntibishoboka ko aribwa n'uyo muntu, baca bongera ko n'icubwoko. Ingene Ntasana anyuruzwa na garde presidentielle muri ndondeza twavyerekanye kenshi, abanyuruje Ntasana baribo. Umva ari intwaro, umuntu yoca yita ngo ni intwaro y'abaki? Canke hamwe twumva muri 2019 bahamagara abagwizatunga b'Abajordanien
bakaza ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ngo baje gutora ngo ubutare ngo buva muri Kongo. Desire Uwamahoro agafatirwa ku kibuga cy'indege ariko ategeka ko bamuha ayo mafaranga bazanye miliyoni 2 n'ibihumbi icyo gihe ariko abaka n'ibihumbi 300 ngo nibayamuhe ngo inzahabu ngo arazizana inyuma. Muribuka 2019 Desire Uwamahoro aciye afatwa agapfungwa. Ndibuka muri RPA mwaraduhaye iyo nkuru rwose mukerekana ingene mu butegetsi hari abariko baranigana, bamwe bati narekugwe abandi bati napfungwa ibyo akoze ntibikorwa, ariko inyuma y'amezi 3 baca baramurekura nkuko umenga nta cyabaye. Umuntu yovuga ko abasuma none abo batabaye arabasuma abo bantu bagira ivyo abasuma boca babari iki? Ni giki kindi twokwita abasuma nimba yatari intwaro y'abasuma? Ku bwanje je n'ukuri naje mugani wa Bob siza kubicira ruhande ni intwaro y'abasuma. Rero ico ahanini ico nagombye no gufatira ko ijambo nagombye kubasangiza intahe y'iyindi table ronde nk'iyi yabaye muri 2012 nibereyemo jewe nyene. Innocent Muhozi nawe nyene ari ngaha twari kumwe twarajanye i Geneve mu yindi nama y'abafasha Burundi nk'uko byabereye i Bujumbura. Mbere mu myaka ya mbere hariho nk'ivyo André Nikwigize yagize ati ubwa mbere ni Mandela yaba abihagarariye kugira yumvisha abantu kuzana amafaranga. Muri 2012 naho yari PNID yari naco gituma inama yabereye i Geneve hajya ku kindi cicaro ca ONU kiri Geneve. Ico gihe aho ngomba guhagarara n'ingene hariho urufatane rwa politike n'ivy'ubutunzi naho bajya abategetsi bo usanga umenga bashaka kubikwepa nko ijambo ry'igiswahili kubicira uruhande ariko biguma bifatanye, udashobora neza ivyo vy'ubutunzi vya politike navyo wabitaye. Ico gihe ngerageje kumera nk'unyaruka imbere yuko tugenda i Geneve wari cegera c'umukuru w'igihugu Gervais Rufyikiri yaradutumye ko atumako muri société civile adusaba ngo tumuhe impanuro ingene bo kwigenza i Geneve, ingene ibintu tubibona, ijambo twe twaba tuzovuga kugira avyumvirize ko bimeze duhana ivyumviro. 2012 muribuka ko mu Burundi ikintu cyavugwa cyane yari safisha, byari bijya bintu by'ama execution extrajudiciaire. Twicaye mu biro kwa Rufyikiri turamubwira tuti ivyo ari byo byose naho mwa mwateguye neza amadosiye yanyu mugende mwiteguye ko ikibazo nyamukuru muzobazwa mwebwe n'amakungu n'aba bantu bariko baricwa baba FNL mudasigura igituma muriko murabica kandi n'ababica ntibabihanigwe. Iki kintu cy'ama execution extrajudiciaire kizobabera ikibazo gikomeye kandi twe mukitwitegeko ko natwe dufashe ijambo turazoreka kubigaruka ko ivyo bintu. Iyo nama tumaze kuyikora hari nko ku munsi wa gatanu dufata urugendo ku wa gatandatu si je me trompe mais ku wa gatandatu hamwe noba nihenze tuzaba twagize ku wa kane ahandi tugenda ku wa gatandatu niho hacategurwa n'umugambi wo kunyuruza bamwe muri twebwe. Nka jewe ico gihe narahatswe kunyuruzwa kugira ngo sinje muri iyo nama y'i Geneve, ngira kubera bari bumvise uko kuntu twari twavuze muri iyo nama na Rufyikiri byarabateye ubwoba. Ndibuka ingene hari amashirahamwe yari yavutse mashasha, hariho umukenyezi umwe yari mu barongo ayo mashirahamwe yegereye CNDD-FDD caza kumbwira ngo urumva ngo nashaka ngo je mu gatondo kare aho nyene kwa gatandatu ngo mukuru w'igihugu ngo ari Ngozi ngo Perezida Nkurunziza ngo yantumye ngo aripfuza ko mwobanza kubonana ngo imbere yuko uje Geneve ngo mu gatondo hazoza imodoka ngo batonungikire ngo imodoka ngo cye tujana ngo Ngozi kugira muvugane. Iyo mudamu nimba ariko arumviriza ikiganiro aza kwiyumva ko ndavyibuka ko vyabaye ivyo bintu. We ntiyarabizi ko ndabizi ko akwana n'iperereza. Kenshi abarundi uko tumeze urabimenya uko umuntu wari ukinumira wakibaza ko ari wari umuhinga utabizi. Je nayo ndabizi ko akorera iperereza. Hanyuma ico gitondo aranantelefona cyane ngo ya modoka yabonetse ngo mbega turagenda mbega ntitugenda. Hanyuma ndamubwira nti ntaya n'ukuri mbabarire ndabona je bitoshoboka ko njayo, nturabona dufise n'urugendo uyu munsi nyene ku mugoroba, nta kuntu noje Ngozi mpabe mfata n'izindi ngendo. Nimba uwo mukuru w'igihugu akeneye ko tuzovugana naragarutse kumbure dutumire n'abandi bo muri société civile ngende njyanye n'abandi sinijane. Nuko haciye akanya nk'iminota nka 20 gusa ndamwankiye nsubiye kumubaza yaciye ambwira ngo ariko kibuga cy'indege ngo yagira yuri indege nkacavuga none uyu muntu mu kanya ariko ambwira ko tuba tujana Ngozi
aza ari ku kibuga c'indege ata n'iminota 20 haciye naciye ntahura ko uko umugambi wari umeze n'urira iyo modoka sinasubira kuboneka vyari kuba biheze. Rero turagiye turashitse i Geneve. I Geneve haraba amajambo Rufyikiri yari umuntu azi kuvuga neza ivyo vy'ubutunzi bumva ko abizi incabwenge, mu nyuma dushira no mu bikorwa vy'imigwi. Ndibuka nk'umugwi twakoreyemwo je na Muhozi twari kumwe na Faustin Ndikumana twari kumwe, hariho abashikiranganji, wari umugwi uhagaze cyane kuri bonne gouvernance, kuri droit de l'homme, kuri démocratie. Abashikiranganji baravuga, nari kumwe na ba Edouard Nduwimana n'abandi baravuga, haragera igihe natwe dusaba ijambo. Muhozi arafata ijambo nanje ndarifata, ukabona ko dufashe ijambo abashikiranganji baciye bakanya wamengo ibintu byose noneho karabaye birapfuye, ati ba bantu bagira bavuge ibintu byose twateguye bigira bitubana amazi. Maze ico gihe baranatangara kuko mu ijambo twafashe twashigikiye ko leta yoronka amafaranga. Twaravuze tuti niko mu Burundi turafise ibibazo, hariho amategeko ariko araza yo kugabanya umwidegemvyo wa societe civile, kugabanya umwidegemvyo w'abamenyesha makuru, kugabanya uburenganzira bwo kugira amanama no kugira imyerekano. Twabwiye tuti hariho iyo migambi y'ayo mategeko, tutariko uko biri muri kino gihe Uburundi kiracyari igihugu gifise umwidegemvyo. Tuti ahubwo amafaranga murayatanga, mugabo muyatangana ijambo. Mubahaye amafaranga mubibutse ko umwidegemvyo ari bwo butunzi bwa mbere bw'igihugu. Ntimupfe kuyatanga, mubabwire ko muyabahaye ariko mukeneye ko uwo mwidegemvyo uguma mu Barundi. Rero tugiye kuvuga iryo jambo, wamengo sinzi ikintu tubakuye ku rusyo babashikiranganji babona biruhukije, mu gihe bari biteze ko dufashe ijambo ibara rizoba riguye. Mu nyuma hari uwabagiye ati mbega ejo tuzokumva abantu bazokwemera amafaranga. Uko bihera ivyo bintu, izo nama ukuntu zihera, baje mu nama bamwe bose baravuga ico biyemeje kuzotanga, ariko ico biyemeje kuzotanga ntikiba gisigura ko ariyo mafaranga azoboneka. Sinzi ko mwibuka ko tuvuye ico gihe i Geneve, leta y'u Burundi yavuga ngo yaronse amafaranga arengeye kure ayo yasavye, ngo yaronse ngo incuro 2 ngo amafaranga yari yasavye, niko leta yavuga. Twagira tuti aho rero tugiye kuba igihugu cya mbere gitunze, nimba amafaranga yose mwari mukeneye bwa dutunge muyaronse incuro 2, ariko ntavyo twabonye. Twabonye igihugu kitacisununura kubera ico. Uko bimeze ni nka kujya mu manza z'ubugeni zo mu Burundi. Mu manza z'ubugeni umwe arahaguruka ngo ndakugabiye inka, uwundi akadi ndakugabiye iki, uwundi ndaguhaye igipande cy'itongo. Wumvirije umuntu yagize mariage mu Burundi uvuye hajya muri reception ya mariage